utarapfa ukiri muzima. Reka ndakubwira ntago tutarapfa kubera ko tutategeza kuba twarapfuye, ariko niturapfa kubera ko icyo Imana yaturemeye gukora kitarahera. It's still taking place. Kubera ko itwa twahuye nabyo byishe benshi, ingwara twagwaye zishe benshi, imitego abadayimoni baduteze yishe benshi, ariko turicyariho. Ni kubera ko icyo Imana yaturemeye gukora ntabwo kiragira gute, ni kirahera. Our assignment is still taking place. Birashoboka ko ari icyaha wakoze umunsi runaka, ariko ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Birashoboka ko hariho kwibwa kwabayeho runaka, ariko ubayeho kubw'umugambi w'Imana. Itanguriro 12 umurongo wa mbere haravuga ngo ihamagagwa rya Aburamu. Umurongo wa mbere haravuga ngo Uhoraho abarira Aburamu ati, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka, nanje nzoguhindura ubwoko. Va mwiki kibanza ugende muri iki, va ngaha ugende ngaha, nzoguha umugisha, nzoguhezagira, and so on. Ibyo byose twagiye turasoma twumvise. Jewe baraswe kunca amaboko, nagiye kwiba. Uyu munsi ibiganza ntabyo noba mfise, bariko banataka kunitema na mikono yote pi yariko yaragiye, ariko Imana mvye ibi biganza bizorambika ako bagwaye bakire nabo bizogizira Yesu. Haleluya, amen. Tureke Imana yitwa Imana nihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Wewe uzubona umuntu mutaranavugana ugatangura kwivugisha ngo ntimwahuje amaraso kandi ntacyo mwapfuye, ukamubona ntiwamukunze, ariko Imana no mu ntege nke no mu bube gito no mu byaha iravuga ngo naho uri ngaho naragukunze. Kristo Yesu umwana wanje yasanje amaboko ku bwawe. I love you, you are going nowhere. Ntawe uzoza, ndagukunda cyane. Tuyikomera amashira gahabwa icubahiro. Bwana Yesu asaidie sana. Ntukagere ku rugero rwo kumva yuko wakoze ikintu ku buryo wumva wo kwiyahura ukiyambura ubuzima. No, ni urugero rwo kubohwa n'abadayimoni rudasanzwe n'amakosa. Nta kintu na kimwe kirengeye urukundo rw'Imana. Satani arakubitisha impemu mbi yo kwiyagiriza imitima y'abantu, ugasanga umuntu yari yiyagirije akiyagiriza ku buryo yonda agahera kubera ibyiyagirije iby'ibyaha byo mu mutima, ariko ariyagiriza. Ariko amaraso yamenetse ku musaraba Igorogota, naho umutima woba wirabura tsiritsiri, araweza ugasa na sheregi. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ni muri wowe ni amahanga menshi azohezagirirwa. Ni kuvuga Imana yabanje kumubwira ni nzoguhezagira, nzoguha umugisha, nzohezagira ibiganza byawe. I will bless your life, I will bless your thoughts, I will bless your hands, I will bless your mind, and then through you nations will be blessed. Nzoguhezagira kandi biciye no muri wewe nzoba mpezagiye amahanga menshi. Nimba ubayeho udafise ingabire uzoba ufise ikibazo, uri mu ibohero. Turaza kugusengera iyo ryoba ari ibohero. Kubera iki wabaye umuganga utera inshinge? Kubera iki wabaye umwigisha wigisha? Why? Just why? Kubera iki wabaye umusirikare? Kubera iki wabaye umupolisi? Hari igituma utarapfa ukiri muzima. Reka ndakubwire ntago tutarapfa kubera ko tutategeza kuba twarapfuye, ariko niturapfa kubera ko icyo Imana yaturemeye gukora kitarahera. It's still taking place. Kubera ko itwa twahuye nabyo byishe benshi, ingwara twagwaye zishe benshi, imitego abadayimoni baduteze yishe benshi, ariko turicyariho. Ni kubera ko icyo Imana yaturemeye gukora ntago kiragira gute, ni kirahera. Our assignment is still taking place. Iyo Imana itanze ingabire cyangwa se itanze ibyiyumviro runaka cyangwa se itanze gift runaka, ibikemuye ikibazo muri society.
nimba Imana iraguhaye ubwenge kugira ngo wige amashuri menshi, Imana yari ishatse gukemura ikibazo cy'abandi baziga biciye kuri wewe. Urazi gituma wicaye muri repentance uyu mwanya uri kurumviriza amajambo, ni kubera ko Imana ishaka gutegura ivyumviro no guprepara mindset yawe yuko ari ikintu waremewe kugira ngo uronke umumaro, hanyuma n'umuryango wawe uronke umumaro. Uyu munsi wicaye ngaha, ariko ejo cyangwa hirya y'ejo cyangwa se mu yindi myaka no mu yandi mezi ushobora kugenda mu bihugu byo hanze. Ntuzogende ngo yari yarabitubwira twibutse. No, Imana iguteretse hariya kubera impamvu. Reka abantu barabura ubwenge kugera ku rugero rwo kuba muri position runaka yo kubera umugisha abandi, aho kwibuka ko Imana yabateretse ngaho ngo baduze umuryango, baduze igikorwa c'Imana, baduze ubuzima bwabo, batibagiye ko Imana yabasezeraniye kandi yabashize muri iyo position kubera ubufasha bw'abandi bari hasi bakeneye ko baduga. Bakatabwa ngo Imana yaraduhezagiye, bakajya bakibagira bagasanga banagiye hasi. May God forgive you. God anoints me. Uri umukobwa urarindiye kuzorongorwa, nimba witeze ko umugisha uzova ku mugabo wawe, you have lost your way, you're going nowhere. Ndaguciye intege. Hari abakobwa baba bicaye barindiriye umugisha gusa, kandi abo bakobwa bishima kubi, nibo ba mbere bishima. Aho nyene nibo ba mbere bishima kubi. Ari mwibohera. Imana idufashe cyane. Amen. Nagira ndabavuga ariko ndababikiye akabanga. Ikindi gihe zobavuga. Iyo pastor arongoye umukobwa asanzwe, umukobwa ngo aca yitwa mama pastor. Ninde yamugize pastor ko batamusenge? Ariko nta mugore w'umupastor ashobora kurongora umugabo ngo umugabo nawe aca aba pastor. Hari aho muri abibona? It cannot. Abagabo twikomera amashi. So Imana ntagishobora gukora ikosa ryo kugutereka mu muryango idafise impamvu. Hari gituma wavukiye mu muryango ukenye, no kugira ngo umuryango wawe uzomenye ubutunzi biciye kuri wewe. Hari gituma wavukiye mu muryango uriyiritse, ni kugira ngo benshi baze bige biciye muri wewe. Hari gituma wavukiye mu muryango w'abapagani, ni kugira ngo benshi bazamenye Kristo biciye kuri wewe. Hari gituma there is a reason. No. Amen. Ntago ari byiza. Imana birayibabaza iyo ihaye ingabire umuntu akayipfisha ubusa, kubera iki ari wose umutima wo gutanga abandi bose badatanga. Imana yashatse ko mu gutanga kwawe izobiguhezagirira, hanyuma ihezagire n'abandi benshi biciye mu gutanga kwawe. Igihe rero utari kurashira mu ngiri c'Imana yaguhagurukirije, uri kuriyicira umugisha kandi uri kuricana umugisha w'abandi. Nico gituma nama nababujije ntimuze mukora ikosa. Imana ntago ikeneye abantu benshi, Imana ikeneye umuntu umwe, kandi uwo muntu ari wewe. Imana biciye mu muntu umwe igenda igafasha abandi bantu benshi. Ntago Imana ishobora guhamagara abantu benshi. Nk'ubu twese ntago duhamagara ngo iduhereze ivuge ngo ndabarungitse gukora iki niki. Oya, Imana ivuze ivugana n'umuntu ku giti ciwe, hanyuma uwo muntu akagenda akagura ubwami bw'Imana. Aho Imana ivuze ngo ndaguhezagiye kugira ngo uzuhezagira abandi, cyangwa se ndabahezagira ngo nzemezagira abandi, ntago iduhezagiye twese uko. Ihezagiye umuntu ku giti ciwe ari ngaha kugira ngo agende umugisha mu miryango yabo, kubera ko jewe umuryango wawe ntawe nzi, kandi nawe nawumenya sinomenya wose. Kumbure nshobora kumenya kubera ndi umurongozi wawe, ariko undi mwicaranye ashobora kutamenya umuryango wawe. Ariko Imana iguhezagiye wewe, ibiguhezagiye kubwo abakuzungurutse nabo mwamenyanye bose. Nico gituma ukwiye kugwana intambara. Harakenewe abantu ko bahaguruka, apana kugumurira gusa, apana kuguma widoga jewe ibintu biguma bipfa, ibintu biguma vyanga. No, haguruka usenge, biruka ngo mugwanye wa mugwanizi nawe azobahunga. Fight. Ni gute ushobora kwemera ko Satani akugarana mu cyumba cya deception? Imyaka 2 uri muri deception, imyaka 3 uri mu gahinda, uri mu marira. Iyo myaka 3 watakaje ibintu byinshi bikomeye wategezwa kuba warakoze. Ngo je ngo narabaye n'abantu nabayike
The devil is stealing you without knowing. Satani ariko arakwiba utabizi, ariko araguhushisha ibintu byinshi utabizi. Abahungu barampomerekeje, sinzosubira gukundana n'umuhungu. Imana nimba yemeye ko abo bantu baza, yari subasha ko kubahagarika, ariko nuko yabonye ko use capacity yo gushobora kubihandolinga. Ntukibohere ku muntu mube pata na rugi kandi mutarubaka. Ni gute umuntu akubariza umutima ku buryo uhindura ubusashi kandi atari umugabo wawe, atana gahunda urabona afise. Muchumba marira man. Okay, crying like a baby. Oh, nari naramusengeye, nari naramudugiye imisozi, nari naramwisonzeshereje, nari naramuhamagaye, none ukacuma arindwi yose wiyugaranye mu cyumba yo, bakaguhamagara ngo no gukora ku kazoya. You are not sick, nagugwaye, you are lying. Uri mwibohera abadayimoni bagushizemo. Nemuze ngo umugenzi wawe, abo mwirigwana, abo murarana, abo mugendana, inshuti zawe, abo mucata, abo muvugana, abo mwamana, abari ku buzima bwawe, bagufasha kuba ku ruzitiro rw'ubuzima bwawe canke kurusenya completema. Menya abagenzi ugira, menya nabo ugendana, menya bugira umuvyeyi. Ntagara abantu bose bakwitwa umuvyeyi. Uyu munsi umuntu wese amwita umuvyeyi. No, who you need to call a father. Menya ugira umugenzi, menyana n'abantu muvugane n'abariko ntubagira abagenzi. Mu buzima afite abagenzi back. I have no friends, but I know people. Ndaza abantu kandi turazinanye kandi turakorana, but they are not my friends, because if you become my friend, I will be able to share all of my life to you. Iyo ubaye mugenzi wanje ndagusangiza ubuzima bwanje bwose, kandi mbonye utari capable yo guhandolinga situation y'ubuzima bwanje, nta mpamvu yo kukugira umugenzi, kubera ko uzonsambura unyice n'agafondasiyo gaba narifise ugatakaza ugasenyure. Rebase kotopa uzogendana n'abantu babi basosuka poison mu buzima bwawe. Igihe COVID-19 yari kirandura, ntago yakwandura udahuye, ntago wayandura udahuye n'uyanduye. So utegerezwa kugira kumenya bugendana nabo namuvugana nawe. Wa mukobwa we ngo ari ibintu bimbabaza, ugasanga kubera ko ushaka gusirimuka, ushaka kuba umusirimu, ukati ushaka nawe kugendana n'abasirimu, kandi abo basirimu banywa inzoga, banywa bitabi, banywa ibintu bibi. Wowe ufite responsibility z'ibyo gukora, uzotakaza ubwenge, wisange nawe uri gukora ibintu bitakogwa, wisange wabaye nabo ngo nuko umusirimu uri kuraba ikindi kintu ntazi. You are not silimukeking. Umunezero w'imibonano mpuzabitsina w'amasegonda w'iminota ukakuza presence y'Imana n'ubwiza bw'Imana. Like just think of short moment. Smoke, umwotsi wonyene w'urumogi, uri kuragubuza ubuntu bw'Imana, uri kurakubuza ico gukora, uri kurakutakariza ubwenge, uri kuragutakariza. That's things of short time. Ibintu bito, imagine, just think a short time things. Beer, akantu katarehuko, ariko karimo alcohol, ugafata n'uburebure bwawe, kakica destiny yawe, kakica intumbero yawe y'ubuzima bwawe bwose, kakakugira imbwa, kakakugira mayibobo, kakakugira ikijuju, ugatakaza ibintu byose. You lose everything. Very sad.